Ni Alvin Smith nyene amakuru dukura mu nsaku hirya nino tubona neza yuko Alvin Smith atakiri kumwe n'umukunzi wiwe Nirna. Iyo tuvuze Nirna no kuvuga umukunzi wa Alvin Smith kuko tugerageje kuraba imbuga Alvin Smith asanzwe akoresha turabona neza yuko ata foto nimwe iriko ku apostinga umukunzi we Nirna. Yesa koresha umwanya utaravye ndasubscribe kuri Free TV kuko ni vyinshi uzohomba, ni vyinshi utazigera ubona muri industry ya plus 257. Bagenzi industry iratangwe kuryoha kabisa. Ico no gusaba gusa nuko dutiza ugutwi kwawe ukadutiza amaso yawe kugira ibintu ubona ibintu vy'amavuta uraba ibintu tukujyanye kuko murazi neza ko tutigungira ko murazi yuko twama dukenera ibintu turonse namwe bibashikire. Ati nibiki rero ni inkuru iri kiravugwa cyane kuri Alvin Smith. Ni Alvin Smith muri vy'umurundi amaze gukora vyinshi muri vy'umurundi atagira yitangira no muziki ndundi nkuko yabitwemereye avyemera n'abakunzi b'umuziki ndundi muri rusangi. Aravuga neza yuko atakuryama atakwicara industry izokwama iri trend nkuko yabikoze mu comedy yabikoze mu ndirimbo zitandukanye zikaze ziryoshe cyane. Ariko ni Alvin Smith azwi neza yuko ari mu rukundo n'umukobwa yitwa Nirna ava mu gihugu ca Canada. Uyo Nina rero yakaba yaramaze igihe kirekire ari nga mu gihugu cy'u Burundi, turabona kenshi bari kumwe basohokana hatandukanye. Alvin Smith ntako atabwira yuko bari kumwe mu rukundo. Ni Alvin Smith nyene duherutse kubona apostinga uyo Nina yitwa nk'umugore wiwe ariko akaba atarabigira official nk'umugore wiwe kanuni kuko yari yerekanye video ariko aramuproposa amusaba yuko bogira mariage, ico bita mariage bagasinya muri etat civil bakaje no kwa padiri nimba ari kwa shehe nimba ari kwa pasteur bagasinya. Ni Alvin Smith nyene amakuru dukura mu nsaku hirya nino tubona neza yuko Alvin Smith atakiri kumwe n'umukunzi wiwe Nirna. Iyo tuvuze Nirna no kuvuga umukunzi wa Alvin Smith kuko tugerageje kuraba imbuga Alvin Smith asanzwe akoresha turabona neza yuko ata foto nimwe iriko ku apostinga umukunzi we Nirna. Eka turavye na Nirna nyene ku mbuga ziwe asanzwe akoresha turabona neza yuko atakintu kigaragara neza yuko ari mu rukundo na Alvin Smith. Ikibazo rero cibazwa n'abakunzi b'umuziki ndundi muri rusangi nuko bibaza ati yoba ari showbiz yo gukuza ino film ya Alvin Smith ariko arakina canke yoba ari base yo gufatisha kugira indirimbo azozasohora izoze ifuta azoba ari indirimbo ikomeye cyane ku buryo umuririmvyi wose w'umurundi aho muca hose ukamubaza akubwira yuko anyotewe no kubona kwije umuriyoni w'amaviews. Ivyo bikaba bitera iteka igihugu cy'u Burundi bikaba bikuza n'uyo muziki ndundi muri rusangi. Ati rero ikintu cadutangaje uyu munsi rero nuko twagiye tubona Nirna nyene amupostinga Alvin Smith. Abaradukorofye ubwenge, abaradukorofye mu mitwe, abari batangiye kwibaza byinshi batangura kwiyumvira ibindi. Ati ibintu abikoreye iki? Turarindira ko Alvin Smith nawe hari ico yobivuga ko turabura. Ariko ku mateleviziyo atandukanye hirya nino turabona neza ko iyo nkuru bayikujije cyane kuko ni ibintu byatangaje abantu benshi kuko Alvin Smith n'umuririmbyi yarazwi neza yuko atamusi wahera adapostinze umukunzi wiwe atasaha eka no kumurota yakubwira neza yuko ari wararararota. Ariko ivyo bintu bikaba byatangaje benshi akaba ari naho twavuze ati twebwe nka Free TV ati reka tuze tubahereze ano makuru. Ivyo rero ibintu ya Alvin Smith vyare bimushikiye bikaba bije bisa n'ibintu vya Quavo na Sweety aho ari abanyamerika bigeze kugwanira muri Ascenseur bobo baragwanye birakomera baragwana kabisa urabona neza yuko bagwanye. Ariko Alvin Smith wewe bikaba vyahereye muri rezo sociaux. Ati rero bigiye guherera hehe? Nimugumane natwe mubandanye mudukurikirana kuko ni inkuru itagiye guhagarikira ngaha, ni inkuru tugiye kubandanya dukurikirana hirya nino buke ku buryo tuzobahereza amakuru ari ku mwanya neza cyane kuko ni ibintu twenyene byadusize ubwenge. Ariko
Alvin Smith vuba turamuzana nga kuri televiziyo tumubaze neza impamvu ivyo bintu yoba yarabikoze nirina tumurondere ku murongo wa telefone tumubwire tumubaze impamvu ivyo bintu yoba yabibonye mu nyuma akaca mu postinga. Murakoze cyane, yari koresha umwanya kuri microphone FreeG TV, turabakunda cyane, ciao ciao.